Muri uko kwezi k'umunani abajejwe intwaro ba musitanteri tumaze kwitura vy'ukuri nta kintu kigaragara bamaze gukora cotuma gihumuriza abanyagihugu uretse mu komine imwe niho guhera muri iyi ndwi iheze umusitanteri yatanguye gutanga ivyo impapuro zemeza yuko abantu baba muri iyo komine vuga komine bose bari muri iyo komine nico kintu conyene kimaze gukorwa. Tukabona kandi nko mu komine ya Gisozi aho musitanteri yabujijwe abanyagihugu bose kugira amarondo bari basanzwe bagira akababuza no komine nduru mbere bakategeka kuguma mu mazu yabo ngo bicungerere mu mazu yabo aho bo baretse ngo bagire baseye marondo nkuko mu yandi makomine babigira. Tukagira amakenga rero tugira tuti abajijwe intwaro ntibari ko barakora ico bategerezwa gukora canke naho bari ko bararondera gukingira ikibaba iyo migwi. Tukabona ko baba bafise uruhara mu mabi yose ariko ko arahogwa niyo migwi. Nico gituma rero twahisemwo kwitura inzego zo hejuru abo mushikiranganje babiri uw'intwara yo hagati mu gihugu n'umutekano hamwe mbere n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kugira ngo bakore ibishoboka byose bakoresha ububasha bose bahabwa n'amategeko bakingire umutekano w'abanyagihugu kuko nico bajeje.